ambe big farias sintinya kukuvuga kuko warahombye byarabuze nta ndirimba kiduha big farias ko mwamwita umwami basi mwite umunyabigwi abereje nivyo ni Rujane gusa ntabwo ari king bro ntabwo ari greatest of all time has that be iyo bavuze king bakavuga na legend ibyo bintu biba bitandukanye biba bitandukanye none muri ico gihe ninde wafise respect gusumba uwundi iyo bavuze king na legend king and legend always the king king yama arenze legend ati gute ari ibintu datahora sadbi ni king and legend mu muziki mu Burundi sadbi umurejande basi ni umunyabigwi umuntu yakoze amateka hama king nawe abari umwami on the top muri uwo mwanya nyene abari umwami nimba rero big fires ari legend ntibibuza ko sadbi aba legend gusa nimba sadbi ari king birabuza yuko big fires aba ari king nta bami babiri basangira ingoma bro iyo ngeso yo kugenda yo kutaragira subscribe kuri Yaga Nawe TV nimbi iyo ngeso yo kutaraba indirimbo za sadbi nimbi Yaga sadbi kwanza cyambere dukwiye kumenya kubera yavuye muri Isanganiro Award suko yagaye ubushimwe butangirwa ingene bungana valeur no kuko razihara hariho en terme amana dosoma baguha watwaye agashimwe ama ya televiziyo nayo ikaba symbole ego sadbi rero dukwiye kumenya icyatumye avayo sadbi yaranditse avuga ati radio Isanganiro itegura Isanganiro Award ubwa mbere ndubaha cyane radio Isanganiro sivyo ni radio yatumye no muziki wiwacu ushika kure ni radio yatumye nahangera abantu benshi dushika kure ico nico me Isanganiro Award sindayishigikiye nabantu ibintu byabo biri mal organize kubwiwe sadbi hari yaciye imyaka myinshi ataja mu rutonde rw'abahatanira Isanganiro Award yanditse avuga ati nari mfise indirimbo nyinshi zari gushobora gutwara Isanganiro Award gusaba kanyiba Tel Aviv by King Sadbi King ngo ni ku munsi wa gatanu itariki 27 twese turindanye gishika indirimbo yitwa Tel Aviv indirimbo iri mu gikoni indirimbo imaze igihe ni Bato on the mic kuri Yaga Nawe TV nk'ibisanzwe kuri screen zanyu murahabona umutumire hakiri mushasha ubu umusangwa kuri Yaga Nawe yambaye fresh wana yaberewe sana tugira ko tugura ikaze my boy ni always the trio the greatest the god yongeye kuba ramutsa kuba suhuza kuri screen kuri micro za Yaga Nawe TV aho muri aho dukirikirana aho muherereye mwese we love you all my boy ni nyuma y'ikiganiro ukoreye hano kuri Yaga Nawe TV backup yacu nabonye ari fresh yagenze neza sana my boy tubona umusitari wawe agusanga home gutamwe ibintu na home man King Sarobi byakiriye gute ubona umuntu umusitari akurondera akagusanga muhira kamen cyari ikintu kidasanzwe umurivyi nka Sadbi inyuma yuko nkoze ikiganiro kuri Yaga Nawe TV ndamuvuga yuko nifuza guhura nawe one day bikaba byarabaye indoto zanje zarabaye kuri my dream come true thankful for Sadbi for Yaga Nawe TV mwese ndabashimira bro ni indoto ni mu gihe twari atari banga yo bagusigiye gute ko mbona uno munsi mudu iri meze nk'iyiri hasi no munsi nta mudu no mudu kweri bro ibiceri byarabuze my boy twatwa canke ntiyagusigiye no kwiremesha kwa kuntu nyene Sadbi bro yaransigiye
le ponyo yarasigaye amafaranga aba rero dutemo natwe ndamushimira wi dutemo natwe kugira ya ibintu biri fresh nka wewe after mic after ibiki two turaza kuvugana ya ni certificate amafaranga ari amafaranga none hari sasa pesa zikiwa tukori kumwaga note okay twivira ko yaje kukuraba twari mu kwezi ko gusabikanya ibintu aho twagiye tubona agenda atanga amafaranga benshi bakagenda bavuga ati Satubari katanga amafaranga ijana igihumbi muri umuntu w'umustar wewe wabyakiriye gute kandi nawe urabizi byaravuze Satbi ivyo mwagiye mubona kuri réseaux sociaux Satbi kwanza ikintu dukwiye kumenya Satbi yakoze igikorwa ca mbere c'ubugabo atari benshi bakoze muri kuno kwezi kw'amafungo ku bari mu idini rya Islam kwa Ramadan ni no kwezi ko gufashanya ko gusabikanya ibintu Satbi rero niho yagiye aboneka azarasangiza abantu benshi abakonzi biwe ndetse n'abatara abakonzi biwe abo bazinanye nabo batazinanye yego none mu gihe tuzi ko Satbi 50 miliyoni amafaranga yicaye ariko tukatuboneka atanga icatanu vraiment agenda muri banka karoti amafaranga agatayavunjisha ewana gacagenda kazaratanga igihumbi mwibarabara abantu nabonye haye amafaranga ngira naho nyene bamufatiranye ibidoma vyo kwa Ntare yego abo amafaranga arenga ibihumbi 10 abandi bose yabayavunjishije abandi wabonye yavunjishije ni bande muri ville aha bajya bagendana ubumuga bajya bibimuga bafashisha ku musigiti atanga amafaranga yaravunjishije uharo no wajengwijanye ngo Satbi fetisa King Satbi igikorwa yakoze cyo gufasha abantu ni ikintu kwanza dukwiye kumushimira bro Satbi nimba yaritoye akumva afise uwo mutima wo guse bajya abana bo mu Kanyosha ku musigiti yari ka amafaranga peu importe uko yangana kose turabe valeur y'igikorwa yakoze eske we ujya muntu kijya kimuga cyo muri ville nimba yagihaye amafaranga Termont uribaza uburyo kiri hokonesa kuri Satbi ariko nyene ni mu gihe nyene bavuga ko 50 miliyoni amafaranga yicaye ugacona atanze amafaranga igihumbi Satbi rero Satbi si wa muntu akeneye kugira iki gutanga amafaranga menshi imbere ya kamera kugira yiyerekane no Satbi nakeneye gutanga amafaranga menshi imbere ya kamera kugira yiyerekane Satbi nakeneye kuryohera mwebwe abantu no kwerekana nda gutanga amafaranga menshi mwebwe baryohera Satbi ikintu akeneye ahubwo ni ugukora ico gikorwa c'umutima kigashikira uwo muntu agikoreye bro mu gihe bivugwa ko Satbi atahantu aba meza abiri yicarira avance gusa abanyereye kandi mu gihe tuzi yuko bro Satbi ariko yubaka inzu bro ivyo bimenye ariko yubaka Satbi ariko yubaka mu Burundi i Bujumbura amajahe none urinde ico gikorwa washaka ico gikorwa kumengo murapinza wifuza akazi ugenda gukora iki aid tena kampenze kwataka wifuza iki aid oya bro Satbi ni Landry promoter umujournalist muhuje nawe akazi aheruka kuvuga yuko Satbi ariko arubaka inzu bakoranye ikiganiro uravyumva bakoranye ikiganiro Satbi rero ibintu vyiwe reka tubirindire ivyo navyo kuvuga ngo yicarira avance ngo nahantu aba amezi abiri bro ce sont des mensonges ni kwambika ibara umuntu bro no ivyo sivyo Satbi afise urugo afise famille afise abana arihira afise abantu atunze afise abantu barara bafunguye kubera we yo bro apare kuba nyamuziki wa mbere mu Burundi afise n'ibindi afasha bro kugira
Okay, kugira uvuge ko umuntu ari uwa mbere mu kintu uba wisunziye. Rero mvuge ngo umuntu ni uwa mbere mu kintu. None se tuzovuga ryari ko ari uwa mbere mu muziki man. Ni ukubera abandi abarusha. Ni ukubera abarusha byose, abarusha imiziki iryoshe, abarusha gukundwa abarusha byose. Ariko ni mu gihe wa wundi nyene wewe uri kurita uwa mbere. Tumuze aja gusaba aje kwirimba muri stade Intwari ku buntu mu gihe hari abandi bariko barishuka. Safi yaravuze ati no kwipfuje yuko nogenda kuri stade Intwari nkaririmbira ubuntu sivyo ko noririmbira ubuntu ego kirika amafaranga yiwe bari bayamuhaye kandi Safi ntiyipfuje yuko kiriko bayamwaka. Safi yavuze ati jewe biramutse bikunze ndiyemeje kuririmba ku buntu. Ijya ni service ya mbere nziza bijya vyerekana umutima akanyarigabo. Safi yakenera kuririmba ntiyo bibura. Safi akeneye amafaranga bamuriha mu biteramo ntayabura. Nimba ravuze ati journée spéciale wari umunsi tugurira stade Intwari twari tumaze imyaka igera kuri 3 tuyubaka. Ni umunsi uba witezwe mpuzamakungu. Ni umunsi n'ibindi bihugu bikeneye kuraba. Safi yavuze ati je ndemeye kuririmba ku buntu ntajye usubira gusanga babuze n'amafaranga bamwishura bro. Akemera yuko yorimba ku buntu. Mbego bizigute ko Safi bari kuronka amafaranga bamwishura yashaka. Ya none ni mu gihe tuba tuzi yuko bakiri kuba bararishwe. Safi bakashatse akavuga ati jewe ndemeye kuririmba ku buntu. Ego Kiriku yari yararishwe c'est vrai kandi Safi Kiriku nimba yari yararishwe Safi ntiyigeze yanka yuko Kiriku nawe bayamwaka. No Safi amafaranga ayo bakeneye ni menshi niyongana na Kiriku zijyanzo yazikiduka. Bajya abana no bajya baracari hasi cyane bro. Safi yo basubiza no kwisuka ngoma imwe yonyene. Ariko ni mu gihe abapeti nyene bariko baragenda bamujugumiza. Baramutitiza agatitira na wenyene. Bamutitiza gute bro? Indirimbo iri hit. Urazi indirimbo twiteze turindiranye igishika twese. Urazi ngene yoba yitwa Tel Aviv by King Safi King. Ngo ni ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa gatanu itariki 27. Twese turindanye igishika indirimbo yitwa Tel Aviv. Indirimbo iri mu gikoni, indirimbo imaze igihe. Ni we mu producer yoba yarikoze. Ni Franklin Street Beats. Ari umuhinyanyuzi agezweho. Umuhinyanyuzi agezweho, umuhinyazi umuntu umwe. Ndera nta wundi muntu akorera. Street Beats nta wundi muntu akorera. Inde. Street Beats amaze gukora indirimbo zishi bro. Oya kuva aho tumuboneye kuri kwa Sata. Ubu ariko akorera umuntu umwe gusa. Oya hari indirimbo yakoze. Hari indirimbo yakoze sindi nkango bahizi boy yarabakoreye bari Rinoji nta ndirimbo yiwe iri kwa Street Beats bari kumwe na Sata. Ijyanyuma yakozwe nande? Ijyanyuma by Rinoji ntiyakozwe na Street Beats. Kandi Street muri Empire Avenue ntigwita zanu imbobo zose ziba ivy'ibidoma ugenda gukorerayo bro haba hazimvye. Hari amategeko menshi man. Amategeko menshi gushika naho abantu bo muri Empire Avenue bagiye bacayo chance uko bavaho bari misi yose baguma batigitira hahandi nyene revo ntibaduga kubera iki. Empire Avenue hari discipline itandukanye n'andi marebo. Mu gihe udafise iyo discipline birakugora mu buzima. Safi yagwije discipline gusa suko kuvuga ivyo hari abaririmbyi bagihari mu muziki baciye muri Empire Avenue. Hariho ba Benturo barako nyene basigaye kwizina gusa nta bintu bya hatari bihari. Okay mu Burundi n'abasani bangaye baduha ibintu bya hatari atagushikuza. Abantu bakiri ku kazi ubona ati vraiment mujya muntu ari ku kazi bro. Tuvuga ati ujyana umunyamuziki ari mu kazi barashika 10. Oya ariko niyo badashika je ndiko nibanda kuri muri rebo ya haboneka umusati wenyene. Umwami yamara umwami bro. Yapa yuko muri make yarigungiye ko ibintu. Oya reka ndakubwire biratandukanye. Muri Band Boy muri Band Boy Big Farias bajya abana yabajya ko munyenga nta kintu yakora. Ariko bo ni mu gihe tubona bakomeje gutera imbere gusuma. Reka ndakubwiza ukuri bro.
Sadbi bajya bambe big farias Mhm. sintinya kukuvuga kuko Muri warahombye byarabuze nta ndirimba kiduha big farias ko mwamwita umwami basi mwite umunyabigwi abereje nivyo ni legend gusa ntabwo ari king bro ntabwo ari greatest of all time nka Sadbi. Iyo bavuze king bakavuga na legend ibyo bintu biba bitandukanye biba bitandukanye none muri ico gihe ninde bafise respect gusumba uwundi iyo bavuze king na legend always the king king yama arenze legend ati gute ari ibintu datahora Sadbi ni king and legend mu muziki mu Burundi Sadbi ni umurejande basi ni umunyabigwi umuntu yakoze amateka hama king nawe abari umwami on the top muri uwo mwanya nyene abari umwami nimba rero nimba big farias ari legend ntibivuza ko Sadbi aba legend gusa nimba Sadbi ari king birabuza yuko big farias aba ari king nta bami babiri basangira ingoma bro turabizi nta bami babiri basangira ingoma muri make tuvuga ati Sadbi yarindiriye legend big fizzo banze aje ku ruhande hama nawe acaza oya pano kwabwo big farias icyabaye baramudetronye yahora afise ikamba ry'ubwami bararimwambura bararimwasi muri make ni mu gihe na Sadbi yavuga ati mu bantu batumye ntatera imbere byihuse na big fizzo yararimo batumye adatera imbere byihuse no na big fizzo yararimo Sadbi ubona umurinda afise ahubwo no umwana Sadbi yajya nta myaka 10 yahaciye yabaye king w'umuziki mu Burundi iraciye byensiye king ntavyonze ako kantu je nakamwise ko kwitwa king w'umuziki ninde yakamwise abarundi tutakamwise umva rese ndi ngaha ngo ndakamwambura never kuri wewe iyo bavuze king abantu babisunga iki king ni umwami ni umuntu abarenze boss umuntu basi akora ivyo abandi agashika kubasi wa mbere muri game Sadbi kandi ni na legend Sadbi ni king akongera akaba na legend ko Sadbi ni umunyabigwi ni kujya mu mupira w'amaguru habamwe aba legend ni benshi cyane gusa mvise ati king of football hari amazina ahitaza nyene direct hari amazina atera kuja mu mutwe kujya rero Sadbi nawe ni goat of Burundian music yaga Sadbi fizzo big farias yakunda kubwira yuko ijya band boy yabarira ko umunyenga bakiriko na ba double J once again yabarira ko umunyenga ntiyakora inyuma yuko bamutaye bakamuta bakigira uye big farias hari indirimbo yo heruka gusohoka ariko yareza bakura muri make yego vraiment yarakoze fresh gusa naho kwinyegeza inyuma y'umuntu bro ntabwo ari byiza big farias yahoze asora ingoma gusa yarashaje ntakicikora mu gahogo amatwa nsumira iyishaje bagwe mu mama iyishaje nibagwe amatwa nsumira ngo studio za band boy ni cafetaria aho hari mu producer Endomike ubu icumba yahora akoreramo ubu ni secretary ya public ngo waragiye no kwifotoreza naragiye ndafataho du passport ubu du passport twanje niyo turu urumva ubu byarahomvye big farias bro I'm sorry umva band boy ni kwizina gusa nta nantu uyu ubu byarahomvye band boy yaravuyeho vraiment warareze kandi respect for you gusa wewe kubona uri kinebwe ubu murakora TikTok uri muri Itali big farias urakenewe mu muziki none hose si vyunguka ivyunguka gute akora ibiki bijanye aragira inka mu Butaliyani Roma kumona yakubise ama concert hirya no hino za Ottawa za ya concert z'uburofa afite indirimbo zingahe nyuma y'imyaka 5 irangiye abantu tutamuzi nyuma y'imyaka 5 twomumenyera zijanye wewe ni mu gihe yirimbira twatundi twakera tumwe twabasiga mu ibaze Sadbi afite indirimbo za kera akagira n'izubu bro Sadbi ni umuntu yazanye buja piano on the top kano kanya ama piano yari yaribagiwe gusa Sadbi yari yazanye ariko ni mu gihe Sadbi wenyine ubwo yaravuze ati
je sinzopfa ndirimbye indirimbo z'amapiano kuko ni indirimbo zipfa indirimbo mu nyuma yego ya mu nyuma ewana tubona dutayemwo urugoma rusara rw'amapiano kandi yari yaravuze yuko atazigera asohora indirimbo y'amapiano. Sadbi yaravuze yuko ati jewe amapiano sinzoyaririmba kuko ni indirimbo itamaho idahoraho. Yaravuze ati sinzoja mu bintu Sadbi kandi yongeye avuga ati sinzoja mu bintu ntashoboye sivyo sinzoja mu bintu ntashoboye kuririmba nka bajya abana. Sadbi yagiye ariga ingene umuziki yararitse abana baragenda barasaragura ba Big Fariat barimba amapiano biranka Sadbi caraza abana arabemeza ubu ni waramutswa amapiano mu Burundi kandi aho turavyemeranye R&B ni wayiramutswa. Sadbi tuvuge kari iki tuzozane ishure ryigisha umuziki Sadbi ana Bedrotiz oui host muri yaga nawe TV ikintu ngira mvuge ndifuza yuko coshika kure ndavyifuza Sadbi arakwiye kuba source d'inspiration ku Burundi wese nk'umuntu yariye inguvu ziwe nk'umuntu umuziki yawupambanye bro Sadbi wibuka ahantu yavuye kure cane kure fo Sadbi ukuntu yasa ukuntu bomeze no munsi ukuntu yambaye ikoti Sadbi arakwiye kuja mu gitabo ca entrepreneuria sivyo entrepreneur yavyumva akandikwa mu gitabo ca entrepreneuria nk'umuntu ayo mateka ngira ntiharagera kubera nk'umuntu apana nk'umuntu yofata ko nk'icitegererezo nka source d'inspiration ati zero to hero from nothing to everything Sadbi ico kintu arakwiye kugikorerwa ati nibwo uri zero atajushoboye kushobora gushika ahantu ivyo turavyemeranye Sadbi n'umwana yakoze muri conditions zibi agitangura umuziki nta numwe yarabizi vraiment yuko yoshika kure gusa arakwiye kuja mu gitabo akinspiring ugwaruka yuko vraiment bishoboka n'inyuma ya zero bishoboka vyose utarapa atakirapa vraiment arakwiye kuja mu gitabo amateka akayandika ibi bintu ndifuza yuko vyoshika kure ibintu afise n'ico yaciwe yabiriye yagwaniye na amafaranga menshi yarafise yaduze muri ca gihe umuziki utahemba uko bikwiriye ariko yarabishitseko bro iki kintu ndifuza yuko coba umunsi umwe twivira ku mateka yiwe twigire muri Isanganiro Award ubona yuko n'iyindi edition nshasha bariko barayihatanira abaririmbyi benshi twabonye abaririmbyi bagiye batandukanye ba Melanin Boy bikuramo na Satbi yaje kubavamo wewe Sadbi yarakoze decision igihe akora decision yo kwikuramwo narababaye mbaza nti wababaye gute Sadbi igihe yikuramo narababaye mvuga kubera nabonye arimwe navuga ati ndatomboye umusitare wanje agiye gutwara agashimwe ka Isanganiro Award gusa haciye akanya mbona arikuyemwo ndababara urumva umuntu wari witeze kagashimwe kawe ukabona arivanyemwo atanundi amukuyemwo narababaye gusa rero ncanza gutora ukuri mu nyuma kw'igituma yoba yarikuyemwo ndabona ati vyari bikwiye Sadbi vyari bikwiye ati rego bimeze gute banza tukiraho nyene ni mu gihe Isanganiro Award ubushimwe basanzwe batanga n'ubushimwe televiziyo vraiment muririmvye televiziyo just imagine umurimvye nka Sadbi kandi Isanganiro Award iri sponsorize sponsorisé kiri sponsorize ego ari udufaranga baguha gusa uguha televiziyo kandi iri sponsorize ku rwego rw'igihugu ubwo bagaca baguha televiziyo vraiment cha wibaza ni mu gihe yaho bavuyemwo baciye baprograma ikindi kintu atari ya televiziyo twari tumenyereye mbega iyo bo bagize inspiration nyuma yaho babonye ko bavuyemwo ataco bikimaze cane Sadbi n'umuntu ashoboye gutanga message igira kure kubona yaranikuyemwo mbega ubu ngo bazotanga ibintu vy'umuduga bazotanga umuduga ariko bawutangaje nyuma yuko abarimvyi bagiye bikora muri bikuramwo Sadbi kwanza cyambere dukwiye kumenya kubera yavuye muri Isanganiro Award suko yagaye ubushimwe butangirwa ingene bungana valeur no kuko urazi hariho en terme
ama dosome baguha watwaye agashimwe Ego. ama ya televiziyo nayo ikaba symbole Ego. ego Satbi rero dukwiye kumenya icatumye avayo. Satbi yaranditse avuga ati radio Isanganiro itegura Isanganiro award ubwa mbere ndubaha cyane radio Isanganiro Ego. sivyo ni radio yatumye no muziki wiwacu ushika kure ni radio yatumye nahangera abantu benshi dushika ku ico nico me Isanganiro award sindayishigikiye nabantu ibintu byabo biri mal organize kubwiwe Satbi hari yaciye imyaka myinshi ataja mu rutonde rw'abahatanira Isanganiro award yanditse avuga ati nari mfise indirimbo nyinshi zari gushobora gutwara Isanganiro award gusaba kanyiba hari indirimbo nyerera indirimbo no pana nyere indirimbo zanyandika ariko ni mu gihe atari wowe nyene ivyo bintu avyidogera yuko haba harimo ibintu bisunga atawumenya iyo bizana uraze n'abantu bari kuri liste ukaraba nk'abantu nk'aba Adric Akim ntibashoboye kuja muri Isanganiro award bafise indirimbo nyinshi kandi ari mu ba Adric Akim ari mu bantu bariko baraza neza Petari kaza fresh ukabonamwe amazina nawe utazi yavuye so indirimbo zito zanyandika zari gushobora guhatanira Isanganiro award ukabona indirimbo reka mbege indirimbo nyinshi zari guhatanira ico ako gashimwe ariko bagahitamwo kutamushiramwo amare Satbi kandi yaravuze ati ibindi bihugu biteye imbere bazi ivyo barimwo mu gihe umuntu yifuza kumushira muri competition kirazira gutera umushira mutamo bajije ntibamubajije bro na Melanin Boy mu majambo avuze ati umuntu kugira abe nominated mu higanwa ryanye umwandikira mu buryo buri professionnel kuri email mugo twengaho ubona uri kuri liste gusa wowe uvyuka uri kurayenzera mu nzira ngo wabonye kuri liste na Satbi vraiment umuntu mu professionnel nk'uyu ntakeneye kuja guhiganwa n'abajya babono no muri ivyo amara twara ubushimwe muri East Africa igihugu ca Makiyamusku umuririmbyi w'umwaka ni Satbi umuririmbyi afise album nyinshi afise album bro ntarakwiye rero vyari bikwiye ko yikuramo aho rero naho benda tahura ndatahura mu kurangiza ikiganiro cacu akajambo kagasunika rurugi kugira muri rusange muri industry wo kebura canke wotere muri industry ndakwiye gukebura cane aba journalist mwebwe nimwe nkwiye guherako abajournaliste ari ibintu mwihaye ziguma muri abasani tubakritika ego vraiment birakrea base biratuma aba trend man ariko turabe vraiment ivyo dukora ahubwo tumushigikire nuko nyene twisamburira ko turashobora umuntu kumuhenda ku mbuga ngo iki ngo turagufana ariko hakagera ahantu usanga twamutereranye so par exemple arakunda kuja guhiganirwa nk'ubushimwe buri mpuzamakungu akavuga ati canga kururu urana ibintu vyose buri electronique canga hanaha mu ntore ndonka amajwi iki nzobwa serukire tugazinga amaboko bro sintu vyiza ikintu nkwiye kuvuga muri industry abana bato bigire kubatama kuvyo bashitseko twubahane ariko ni mu gihe no muri abo bana bato nyene batubaha ababakuriye ca kibazo nyene kiguma kigaruka abantu usanga bariko baraburira indero baterana amajambo umuntu aba amaze imyaka n'imyaka aba big farias isi umuntu agikeneye kuzara arandikiranira n'abana yareze usanga n'umwana yareze bariko barishurana bro barishurana baterana amajambo sabwa ari ikintu ciza kandi dukwirikirane imiziki yabo tuze turaja ku zindi mbuga aho ni fresh mu gihe twe hano iwacu twiyizeye kenshi YouTube gusa niyo buri hari izindi mbuga zidandaza umuziki nyinshi
aho za kuri spot zidandaza ama audio ni nazo ari nyinshi zidandaza za Spotify za Amazon zo ni nyinshi ziwudandaza za Apple Music. Turakwiye rero gushigikiranira hose ntitugume YouTube gusa. Yeah. Kandi tugabanye ishari. Sadbi kuri X kuri Twitter bamaze iminsi bamwataka bansi. Urya gwanko ruva guki. Oya ariko zijya poste zo kuri X biravuga yuko usanga hari abantu bayakre baze kuvuga bijya bintu. No ntumva cya kibazo cy'abajournaliste cyangwa mandabankira. Umuntu baramwataka bakamuponda ku buryo ahamagaza team satura. Turabizi Satubi bari mu bantu bakeye ama base cyane. Yeah. King of base. Ibi nakenewe muri yinda. Rero iyo ari bitabitugora gutandukana. Ni base canke nyene n'ivyukuri bamwatatse. Umva ivyo bintu abantu biba bigoye. Sadbise umuntu w'igisazi yoshobora kwibeshira ngo barangiriye nabi batamugiriye nabi. Ni mu gihe twabonye yagwaye na cancer kandi tuzi ko atagwaye. Yeah. Bro, Sadbi ngo yagwaye cancer. Yavuze ati je cancer iri mu kunyica. No, nimba rero Sadbi nta uzi ubuzima. No musi urumva bitabitugora kumenya ati ni za base ziwe cyane. Ni shari Sadbi niwe yarimze ngo gabanye shari kwa Zarobi. N'abantu b'Imana bamufitiye ishara abarundi turabazi shigikira ibyacu mu Burundi Sadbi kujya abanyarwanda ubona bagiye ku vyabo barabana barafunga kuri Bruce Melody bebene wabo ari umunyamuziki wa mbere natwe tuvanire hajya nitunga twaronse ko natugifise Sadbi tudafise ca gihungu cahunga umuziki kirimo butariyada Kija tayo nk'amafaranga yatagiye kwira amafaranga. Kiyajya abandi baje genda uhatanire wowe utwa ngo umuririmbyi wowe ariko si buri umuririmbyi wese si ngombwa gume muri uwo muziki. Ego si ngombwa gusa. Yovuga ati ndabihevye. Ko kitamanika amaboko. Ko abafana ba Big Farious muguma muzana ngo ibikingwa ngwena ngwe. Ngo aracari mu muziki basi navuge ko yabihevye hama tuvyumve. Inzo magenda kuri TikTok yifoto zafise amakirida ijya band boy yiwe nimba yari cafetaria nyene igumiri cafetaria tubere kitatosubira kuba sibyo tubere tuvyemere basi none so reka twirangiza ikiganiro cacu twayaze byinshi abakunzi bayaga nawe TV nimba utakora subscribe yikore muri commentaire mushe mu byumviro byanyu no kumushaka aho tugenda dukosora yaga tuzosubira mu biganiro byacu byo hanyuma tuzogera tubazanira abantu bagiye batandukanye ciao reka tubasezere abakunzi ba Yaga nawe TV mudukurikiranira ibintu byacu ngenda ndakubwiye ati iyo ngeso yo kugenda yo kutaragira subscribe kuri Yaga nawe TV nimbi iyo ngeso yo kutaraba indirimbo za Satubi nimbi Yaga ciao